mu gihugu cya kure habaye umwami, urumva bwari ubwami. Hama rero umwami yari umwami akomeye gose, akaba yari asanzwe afise umukozi canke icegera ciwe canke umufasha. Nuvuga n'umukozi yari asanzwe umufasha muri ubwo bwami yari asanzwe arongoye. Uwo mufasha rero canke uwo mu minister uko twomwita yari asanzwe ari umuntu azi ubwenge. Nuvuga umwami yagombye gufata ingingo zikomakomeye canke ari nk'amadesiziyo amwe yabanza kumubaza. Umva yabanza kubaza uwo mugabo akamubaza ati none ibi bintu baranobikora. Niho umunsi umwe rero bari basanzwe bicaye, hama umwami yari karategura icumu n'ibintu by'ibigwanisho vyiwe. Niho mu ntambi yari asanzwe yambara nyamwami yamukorokana, yamuca mu ntoki iramukorokana, ica igwa ku kuguru kwiwe. Nuvuga kuguru k'umwami ica ihitana agatoki k'ukuguru ibiragaciye. Igaciye niho nyamugabo wa mu minister canke wa mufasha w'umwami abibonye yaca abwira umwami ati mwami wanje, ati ntubabare kubera aho gatoki canke aho kaguru gacitse, ati ibintu byose ati biba kubera impamvu. Nyamwami niho nishavu yari abanyamugabo aramwitegereza neza, aramubwira ati wewe uraba akaguru kanje karamongotse karacitse, nawe uri kuramfyina ko umbwira ati ibintu byose biba kubera impamvu, ati kubera impamvu nziza. No nyamwami no kurakara yaciye arakara, acarakara pe, aca ahamagara ingabo ziwe avuga ati uno mugabo ashobora kuba adakomeye canke yoba ari n'amanyama ntanyubaha, agatoki kanje karacitse ko kukuguru, ati none ambwiye yuko ibintu byose biba, ati biba kubera impamvu nziza, ati uwo mugabo ahubwo ni mutware mu gasho. Abasoda baca barafata nyamugabo baragenda baca baramufunga. Hama nyamwami nubwo yari asanzwe akunda uwo mugabo, yari asanzwe umufasha mu bikorwa byose kandi bari babanye igihe kinini, umwami nta romoro yagize pe, ntiyababaye kumva afungishije uwo mugabo bivanye n'amajambo yari yaje kumubarira. Niho rero imisi irarengana wa mugabo ari mu gasho. Hama rero haragera umunsi wa nyuma w'ukwezi. Nuvuga rero mu mico y'iyo kingdom canke ubwo bwami, kira munsi wa nyuma w'ukwezi baragenda guhiga kugira baronke inyama canke imboga canke ibifungurwa bajya mu misi 30 izokurikira, baragira stock y'inyama. Niho rero umwami yategura ingabo ziwe, barategura ibigwanisho, barafata urugendo bagenda mu ipori rya kure gose bagiye kurondera inyamaswa, nuvuga kugira baronke inyama zizobatunga. Rero barinjira mu ipori batarabona inyamaswa. Niho rero babona inyamaswa, babonaga impongo, baca batangura kuyiruka. Rero umwami kubera asanzwe ibintu byo guhiga bize, acaraje imbere aratanguriye ariruka, abasoda beyo bari nyuma, kugeza rero aho biruka kuri nyampongo haragira n'igihe batandukana. Nubu umwami we yagumye yiruka ku mpongo, abasoda arabasiga baratandukana kubera iryo pori canke iryo shamba ryari rinini. Niho nyamwami yagumye ayiruka kuri nyampongo, arayiruka ko yisanga hagati na hagati muri nyashamba, akira kubura nyampongo ntiyayifata. Hama asanga no kuzimira yazimiye. Niho rero yatangura kurondera ukuntu yova muri iryo pori canke muri iryo shamba. Ararondeza arabura. Niho rero hari hasanzwe haba abanyamapori canke abantu basanzwe baba muri iyo pori, abo twokwita abanomade. Nuvuga basanzwe bibera muri iyo pori, bavukiriyo bakabiya bita abanomade. Niho rero baca bamugwa ku nyamwami, bamubonye kubera abo bantu b'abanomade ntibari basanzwe niryo ryari mbere bari basanzwe babona umuntu asanzwe nka twebwe. Niho baca bamucakiye baca baramutwara, baramuburura, baca bamutwara ku mukuru wabo. Bamugije ku mukuru wabo, nyamukuru wabo rero nawe aratangara abonye umuntu nka twebwe batari basanzwe babona ko abo banomade bari basanzwe bera muri aya mapori. Bose baravuga ati kweri turaronse ikimazi, ati none ikimazi kirizanye kuko twarabuze umuntu twotanga ku mana yacu. Niho rero baca batangura amaseremoni,
baratangura nyabanomade baravuza ingoma arategura umunsi mukuru. Nyamwami baramwambura impuzu ziwe yarasanzwe yambaye z'icami, bamwambika ibintu byabo, baramusiga, baramutereka ngaho aboshe mu ntoki kugira bamusakrifie, nuvuga bamutange kikimaze. Nyamwami ariko arakoma indoro arababwira ati je mumbabarire, jewe sinaje ngaha kubera ikibi, je nari ndiko nirondera inyama, nari ndiko nirondera impongo, nari ndiko niruka impongo, jewe nta kibi nabakenereye, ni mundeke ngene. Rero bivanye nuko yavuga ururimi bobo batumva nyabanomade, bobo bari basanzwe bafise ururimi rwabo, ntibanatahura bavuga ati umuntu ariko avuga iki. Barabandanya ceremony rero, barategura umuriro bagira bamuturire, bagira bamutange kikimaze. Niho rero umukuru w'abanomade ya noticing abona abona umwami ko rumva bamukuye ibirato bamukuye byose, abona hariho agahimba kamwe ko kirenge kabuze. Niho bagira mutere muri nyamuriro, yacavuga ati oya nimuhagarika, ati nimureke ibyo bintu, ati uwo mugabo ntakwije, hari akaguru abuze, arabuze igihimba, ati kandi Imana yacu ntishobora kuwiha umuntu, ntishobora gutanga ikimazi ku muntu adakwije byangombwa, nuvuga adakwije ibihimba byose by'umubiri, dukeneye umuntu akwije ibihimba by'umubiri. Bacavuga ati ahubwo nyamukuru wabo banomade acavuga ati no nimurekura agende umuntu ntakwije ibyangombwa. Nyamwami rero acaratombora, aca barakize, kubera ubuntu bw'Imana barakize, baca baramurekura caragenda. Agiye rero niho yaca asubira muri bwa bwami bwiwe, ariko agenda ariyumvira avuga ati kumve kubona akaguru kanje kakatitse, ati niko kakijije kubera ubuzima bwanje. Niho rero ageze mu rupangu, ageze mu bwami, yaca agenda kurondera wa mufasha wiwe, nuvuga wa mukozi umwe yari yafungishije, umwe yakunda kuvuga ya majambo. Aca aratuma abasoda avuga ati genda murekuru wa mugabo muzane ngaha. Abasoda nabo nkuko bahawe amategeko baca baragenda barazana wa mugabo, umwe yari mu minister wiwe, baramukura mu gasho baramuzana ku mwami. Bamushikanye ngaho rero, niho rero nyamwami yaca abwira nyamugabo ati mugabo, aturazi bimwe horo mbarira, ati yamajya muhora mbwira yuko ibintu byose biba kubera impamvu nziza, atereka navyiboneye, ati uzi yuko nagiye mu ishamba bagira bantange kikimazi, bagira banyice, atari ko kakaguru kamwe kakatwa na ya ntambi wa musi bimwe wambarira, ati niko kankijije, ati jewe ndatahuye, ati Igituma wambwiye, ati ibintu byose biba kubera impamvu ujya musi akaguru kanje kagatika, atari ko jewe kibazo mfise, ati wowe gashaho ko nagukubise iminsi 30 mu gasho wari kubonera mu gasho, ati none wewe mbwira nawe ibintu byose biba kubera impamvu nziza, ati nawe ugufungwa nihe mpamvu nziza. Nyamugabo rero niho yaraba umwami aryohewe gose, arasoma iringa aratwenga acabwira ati mwami wanje, aterekana kubwire, ati urazi yuko mwami wanje ahantu hose wahora uja twara tujana, ati guhiga urazi gutansiga, ati nta nama nimwe wajya mu tutari kumwe, ati none ntubona neza yuko ujya musi iyo utaza kuba wafunze twari kujana mwari rya shamba, ati bivanye nuko jewe ibihimba byanje byose bikomeye, ati none ko jewe wacu kucusigayo, ati bare kuca bancakira nanje kubera je nkuje ibihimba je bare kuca banyica bajya banomade, ati rero nico gituma nama nkubwira, ati ibintu byose biba kubera impamvu, ati kandi iyo mpamvu kenshi aba ari impamvu nziza. Mugenzi rero nk'abana b'abantu hari gihe ushaka gusanga uri muri situation, hari gihe ushaka gusanga uri mu bihe. Iyo uri mu bihe rero kenshi na kenshi nk'umwana w'umuntu urashobora kubibaza ati noneho bino bihe, ati si bihe byiza kweri, ati nibe bikomeye ukagira ubwoba. Oroke Imana ibibizi, Imana ibibona, arico gituma no mugani canke no nkuru nayizanye novuga no mara canke nta bihe na bimwe ushobora kuburimwo bidahera. Eka noneho mu Kirundi baravuga ati nta mvura idahita, novuga rero ibihe ushobora kuburimwo, ibihe byose byaba bibi canke byaba byiza, byose biba kubera impamvu kandi biba kubera impamvu nziza. Nyambu uryohewe nino nkuru canke hari kikwigishije mu buzima, ndagusabye ugira aga subscribe, hama nyambu ufise umugenzi woshobora kuyisangiza, eka ugira n'agashare, hama utibagiye akarayiki canke ugira aga comment.